Hallelujah. Ndabona abashitsi Imana iza kugenderera kuri uyu munsi. Hey, hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Uyu munsi rero reka nihute ninjire mu ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana turi kumwe tuza kuvugana kuri uyu munsi. Bwira mwenzi wawe nti ubushobozi bw'ijisho rya gatatu. The power of your third eye. Kiri komplike, ntabwo itahuritse, muraza gutahura. Mubwira ni wewe urafise ijisho rya gatatu, cyangwa urazi ijisho rya gatatu. Umwami Yesu natufashe cyane gose. Hallelujah. Hallelujah. Ninda afise ijisho rya gatatu ngaha. Hallelujah. Okay. Reka twinjire mu ijambo ry'Imana. Wamubwiye nti ubushobozi bw'ijisho rya gatatu. So igihe Imana yampereza iri jambo, I was playing ndiko ndasenga, and then ninjira muri vision. Narababwiye kera Imana mbere ya Adamu na Eva yakoresha kuvugana n'abantu live, face to face, vis-a-vis. Yaraza ikiyaparesa ikavugana amahoro yanje abane nanyu, amahoro yanje abane nawe, amahoro yanje abane namwe. Imana ikiyerekana. Mugabo igihe Adamu na Eva bamaze gukora icaha, Imana ntiyasubiye kwiyereka abantu ngo ivugane nabo amaso ku yandi. Imana ivuga mu buryo butatu. Lord speaks in three ways. Inzira ya mbere Imana ivugana biciye through visions, biciye muri vision. Urarota, I mean visions, kwera ko vision itandukanye n'indoto. Hari ico bitwa vision icambere. Visions you see God, Imana igatwara ivyumviro vyawe cyangwa ugateleportinga cyangwa ugatangura kubona ibindi bintu mu bundi buryo butandukanye. Uburyo bwa kabiri Imana ivugana n'abantu mu buryo bwo kurota, dreams. You sleep tonight ugatangura kubona nahatabari mwijoro ukaryama ku murango. Hari umuntu umwe ashobora kuryama akiryama ko kanya akacabona ibintu biza kuba mu masaha ari imbere. Imana ikabivuganye nawe, Imana iramwishuriye. Ubundi buryo nabwo bwa gatatu Imana ivugana n'abantu through prophetic voice. Mwijwi ikavugana nawe, you hear voice, ukumva ijwi ry'Imana. Hanyuma babandi nabo muza mubona ibintu biriko biriyandika imbere yanyu, ukabona uri kurasoma ibintu. So that's what we call visions. Ariko hariyo n'ubundi buryo buri unique nabwo nyene Imana ivugamwo, ariko ni abari capacity runaka Imana yahaye umuntu yo gusensinga, bayita spiritual sensitive. Like imhemu y'ubusambanyi iranuka, you can sense it. You can sense it. Hari umuntu ushobora kumuca ukavuga this person you just the least sensitive, you sense it. Imana idufashe cyane gose. Okay, every spirit imhemu zose muzi zibaho zifisa kamoto kazo. Hari imwe mushobora kumotegwa Imana itakubwiye ngo wumve ijwi canke se ngo uyibone, ariko kumvira ikiramoto. Like a spirit of death smells. Imhemu y'urupfu iranuka cyane sifisa kamoto runaka. Imana idufashe cyane gose. Hallelujah. Abenshi muri mwege muzamubona nciye ku muntu like this, nkagenda mukabona ndagiye mukabona ndagarutse, I say you leave. Kubera iki namuciye ko ndayimotegwa, I smell it. Imana ihabwe icubahiro cyane. Imana idufashe cyane gose. Imana iguhereze spiritual sensitive mu izina rya Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Imana irikiragurutsa generation yuzuye mu bushobozi bwa Mpwemu Yera, izana umusaruro mu bwami bw'Imana, ibwira abantu kwihana icaha, ibwira abantu kubandanya urugendo. Generation ibangamira ubushobozi bw'umwijima. Oya, we don't want a calm mind. Nago dukeneye ubwongo canke se ubwenge canke se ikindi kintu gituje tubana n'abadayimoni, tugendana nabo, twicarana nabo. We are here to destroy them. Turi hano ngo dusambure ibikorwa vyabo vyose. Imana iguhagurutse mu gihe cawe mu izina rya Yesu.
Haleluya. Umwami Yesu nahabwa icubahiro cyane gose. Twihuse mu bubangutsi reka dusome muri Luka igice cya 11 ku murongo wa 31 34 hagira umuntu aza kudufatira Bibiliya na microphone adufashe gusoma kubera ko ndasoma imirongo ishika kuri 3 canke 4 ndiko ndaza kuba ndiko ndihuta mu bubangutsi cyane. Umwami Yesu nadufashe cyane gose. Haleluya. Hari uhabonye hadusomere. Today the Lord will anoint you. God will give you anointing today. Imana iraguha amavuta mashasha. I feel like I can prophesy ariko ndaza kuvugishwa mu izina rya Yesu. Yesu nashimwe. Amen. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Indanzi y'amajambo iravuga Yesu yima abantu ikimenyetso. 30 haravuga umugabekazi kuri 34. Luka 11:34. 34 haravuga ngo itara ry'umubiri wawe n'ijisho ryawe. Ijisho ryawe yari ryiza umubiri wawe wose uba uri n'umuco. Ariko yari ribi umubiri wawe uba uri n'umwiza. Yesu nashimwe. Umwami Yesu nadufashe cyane gose. So ijisho rya gatatu nababwiye sirindi ni ijisho ry'imhemu. That eye is a spiritual eye. Kandi iri jisho umuntu wese ararifise, uvyemera cyangwa utavyemera you have it, uvyanka cyangwa se utavyanka you have it, urarifise ariko ntabwo uzi kurikoresha. Iyo urikoresheje naho urikoresha nabi. Ijisho rya gatatu ni ijisho mwihemu w'Imana ashobora gukoresha akarikoresha kubw'inyungu ziwe cyangwa se imhemu ihumanye ikarikoresha irikoresheje kubw'inyungu zayo. Yaba Satani ararikoresha cyangwa se Imana ikarikoresha. So people we are calling this eye. Icaremwe cyose cyitwa kiremwa muntu kirafise ijisho ritabonekeshwa n'aya maso y'umubiri ariko riri indani for the inside, ariko ribona kandi ribona kure cyane gusumba aya maso abiri dufise. Ndaza kubasigurira like Bibiliya ijambo ry'Imana riratubwiye ngo umuntu wese yageze hano uyu munsi w'umugoroba n'umunyamahirwe cyane, kubera ko ndabizi transportation ntago yoroshe, ariko nimba Imana yagufashije ukabanga kuri uyu mugoroba n'umutumiro w'Imana kandi umwitwarariko no kwitanga wagize ntago bisa gupfa ubusa. Bibiliya iratubwiye ngo ijisho ry'umubiri, I mean itara ry'umubiri ni ijisho, kandi ijisho ridakora umubiri utakaje umuco. So ngomba sigure ukuntu aya maso abiri iwacu nta numwe no yasigurira icyakora. We all know, twese turazi icyakora kubera ko twese turayafise. Hanyuma ijisho rya gatatu turarifise ariko ntituzi kurikoresha. Abenshi turikoresha nabi bikatuzanira ingaruka z'ubuzima, cyangwa se bigatuma duteba mu nzira, cyangwa se bigatuma tutagera aho twategerezwa kugera. Nagomba uyu munsi Imana yugurura amaso yawe umenye umumaro kandi umenye no gukoresha ijisho rya gatatu Imana yaguhaye. Nimba ukiri kuratakaza umwanya ijisho ryawe ryuguruke. Umwami Yesu nadufashe cyane gose. Ijisho rya gatatu is the eye which is inside us. Ni ijisho riri muri twebwe indani. Nari kuja gusoma muri Bibiliya ariko reka nivugire gatoya igihe Adamu na Eva inzoka yaje kumubarira, Satani araza aramubwira ngo nankana Imana yarababujije kujya kuri kino giti kiri hagati mu itongo rya Edeni. Aramwishura aramubwira nti ego Imana yaratujije kubera kino giti kigaragaza ikibi n'iciza. Mu majambo make iki giti ntabwo twemerewe kukijyako. Imana yaratubwiye oya. Satani hari ijisho ryari riri muri Eva yashaka kugurura ariko aryugurure kubw'inyungu yiwe mbi. Nijyamara gukanura rikanure ariko rikanurire mu mwanya utariwo. Ako kanya rica rikanura risanga riravye ivyiru
utategerezwa kuraba satani aca muta mu mutego asa nk'umusinze gatoya ariko satani abona ijisho ntago ryugurutse arongera aramubwira ngo barakubeshe Imana yarababeshe igituma yababwiye ngo ntimushobore kujya kuri kino giti kujya ku vyamwa vy'iki giti ni kugira ngo amaso yanyagume yugaye kuko Imana yatinye yuko umwe muri mwebwe niyagira urubuto rwa kino giti ko amaso yiwe azoca yuguruka akagira ubwenge nk'ubw'Imana agatandukanya ikibi n'iciza. Iyo ijisho rya gatatu ryugurutse niryo rimenya gutandukanya ikibi n'iciza. Ikibi n'iciza ugitandukanyiriza mu ijisho rya gatatu. Aya maso akuzanira umuco nawe ukagenda mu bwonko hanyuma ukabwira ijisho rya gatatu ukabwigisha inama ngo nkore iki, hanyuma ijisho rya gatatu rigatwagwa n'icambere cyangwa rigatwagwa n'ica gatatu. Ijisho rya gatatu niryo rishobora kumenya ikintu kari kibi cyangwa se ko ari ciza. Imana idufashe cyane gose. Every your worst decisions, ama decision menshi yose ufata mabi, you take them by the third using this third eye. These eyes are just for sight. Iri jisho ni ryo kugira ngo turonke umuco so that our flesh can move, kugira ngo umubiri wacu ushobore kugenda. But decisions of our life is for the third eye. Ama decision dufata y'ubuzima bwacu ni ijisho rya gatatu, kandi riyo ryugurutse uramenya iki ni cyo kintu ciza ngomba kukibamwo. Let me tell you igituma ari cyo rikwereka ko ikintu ari ciza hanyuma ugategerezwa kukibamwo. Ijisho rya gatatu ryamaze kuguruka rikakubwira ngo iki ni kintu ciza, iryo jisho rya gatatu nye niryo rikurongora rikakuzana ari kintu ciza, rikakubwira ngo cangaha ifatanye n'uyu wa muntu ukamuraba. None igihe Bibiliya yavuga ngo muzamenyera ku byo bama, ugira ngo yavuze aya maso aya oya, yavuze ijisho ryawe rya gatatu ari ryo rikoreshwa n'imhemu yera, niryo rizokwereka ivyamwa vy'umuntu. Kubera aya maso y'umubiri araguhenda ibyo wakuze ubwigwa ukiri mutoya, bakakubwira ngo iki kintu ni kibi, amaso yawe agakurabona ko kijya kintu bakubwiye kari kibi, abavyeyi bawe cyangwa bakwigishije cyangwa baguhaye uburezi runaka. Aya maso yawe azokurabona ko kijya kintu ari kibi, ariko ikikwereka ivyamwa vy'umuntu ntagara aya maso n'amaso y'imhemo, ariko jisho rya gatatu rituma uraba ivyamwa vy'umuntu akavuga ngo ndavye uyu muntu ibintu akora, iyi ni imhemu y'Imana ijana kw'ijana. Igituma gikekeranya nta jisho rya gatatu uragira, nta muntu ari ngatere. Haleluya! Uricari kurakoresha amaso wavukanye. That's why ugikekeranya ku mavuta ari muri kino kibanza. Uricakoresha amaso y'umubiri. You are still doubting the anointing of this place. Imana yugurura amaso yawe y'imhemo, apana y'umubiri. Reka ndabwire, there is what we call sound, and sound has energy. Mu Cyongereza, is it in physics, right? Is it no? Is it in physics? It's not in physics. Is in geography. Sound is science. Okay, let's put in general science. Sound has energy. Ijwi rifise ikintu bitwa energy. You can it can shake something. Ijwi rirashobora kunyeganza ikintu. Urabona, you are hearing me, my voice riko ginjira muri microphone rikagenda rigakubita hariya muri through these frequencies, rikagenda muri baff and then hinjira mu matwi yawe. Rigeze ku matwi yawe rirahitinga eardrums, ingoma z'amatwi cyangwa se
inyumviro, right? Agahitinga inyumviro yawe iguma ishakinga ku anya. So sound has energy, sound has power, kandi sound it's irafise n'igipimo cayo. Igipimo cayo bagipimisha what we call decibel. Decibel runaka ijwi rya ripima igipimo cha decibel runaka. So when sound comes inside your ears, pay attention ku bintu byose mushira mu matwi yanyu, because sound has energy, has ability. Ijwi rifise ububasha, rifise n'uburyo, rifise n'ubushobozi bwo kwica kandi bugahonya kandi rigahinduza. So biciye mu kintu bitwa sound cyangwa se ijwi cyangwa se ijambo, kintu bitwa information, kandi information ziza rivuye mu ijwi. Information irashobora kukwica cyangwa se kakugira umuntu mushasha. Nimba ndakubwiye ngo uyu muntu ameze ukuntu n'umuntu mubi kandi ntago ari umuntu mwiza, nawe ukaza ukabyakira uko nyene, ukabitwara uko nyene, and then you take it to your home. Rirya jwi riri dangerous, riguma rigarukana bya bintu. Keep on reminding you, rikwibutsa. Do you remember? Uribuka ujya muntu, uriya muntu ni mubi. So rikaca ryugurura ijisho ryawe rya gatatu. Satani akaca rikoresha ku nyungu yiwe, akaguhushisha ubuntu bw'Imana n'imbabazi z'Imana. Nico gituma ntuzopfe kwihutira gufata ingingo kubera ijambo wumvise bakubwiye ku muntu, kandi ntuzoze wibaza ko amajambo yose yavuzwe ari ayo kuri. Banza urondere ikitavuzwe n'ikiri inyuma y'icamenshonizi. You cannot come out there ngo uzumbwire nti uyu muntu ni mubi kuri we wameze uko nuko. Ndakwemerera uko nyene. I tell you, thank you for your information, nothing else. Hanyuma nanje ijisho ryanje rya gatatu nkanyugurura. I say, is this person, ndabye imyitwarire yiwe, ndabye byamaze kumfasha, ndabye uko asenga, ndabye umumaro yangiriye since before. How this person is evil? No, yamugiriye ishari cyangwa se n'umugambi wa Satani kugira ngo ntandukanye n'uyu muntu w'umumaro. Ijisho rya gatatu rishira ku munzane, ntabwo rirabisha ibigaragara. Imana idufashe cyane gose. Hallelujah. Imana idutabare. Yesu nadufashe cyane gose. Bwana Yesu atusaidie sana. Hallelujah. Hallelujah. Igihe Stefano bariko baramutera amabuye, kubera amaso bariko barakoresha yari ay'umubiri, ariko Stefano yari asa y'umubiri. Igihe gatatu rica riruguruka, acabona ikirere cyugurutse, atangura gusabira imbabazi ari bariko bamutera amabuye, avuga ngo Mana ntibazi ivyo bariko barakora, kubera amaso yabo ya gatatu arugaye, ariko ay'iwanje yarugurutse. Iyonje ni mwijuru, igituma uhamba mu makritike n'amajambo no guhuruduka ijisho ryawe rirugaye. May God open your eye. Imana yugura amaso yawe. Iyo bari kuba bafise ijisho rya gatatu, bari kuraba ako kanya bakacavuga immediately, uyu muntu ni Imana. Igihe Yesu amaze gucikana, niho ijisho ry'abari abantu rya gatatu ryugurutse, avuga ngo uyu mugabo yari umuntu w'Imana, koko yari umwana w'Imana. Ariko hari hamaze kurengerana. Yes, hari hamaze kurengerana. Baravuze ngo rero witwa umwami w'Abayuda. Amaso yabo yaracukaye, ijisho rya gatatu ntiryari bwuguruke. Ariko rimaze kuguruka, they said, for real, this is a son of God. Uyu ni umwana w'Imana. Iyo amaso yawe akicukaye, you walk in weakness. Ugendera mu ntege nke. 100%. Ntabwo umenya icyo uhitamwo, ntabwo umenya icyo ufata, ntabwo umenya icyo uvuga. Nagira mvuge aho nariko mvuga mu buryo bw'imihebo, mu buryo bw'umubiri. Abantu bose batagira ijisho rya gatatu
baraluzinga cyane mu buzima bwabo. Imana irabanugikira umuntu w'umugisha aho kumwigira ko byinshi. Ngo ababere umumaro, ababere n'ubufasha, bagashaka kumukoresha mu nyungu zabo nk'uko babyifuza. Umuntu afite ijisho rya gatatu arumviriza cyane ariko akavuga make. Umuntu afite ijisho rya gatatu baravuga menshi cyane, akumviriza ibintu byinshi cyane, akumva amakritike, akumva ibyumviro by'abandi. Ariko ijisho rya gatatu kubera ko riri active kandi ryuguruye, agatanga ibyiyumviro. Umuntu afite ijisho rya gatatu aragera igihe abantu bose bakamumenya, bavuga ni uriya muntu abona ibintu gutandukanye nuko abandi babibona misi yose. Abandi iyo bariko barakora inama baba bicaye barindiriye iciyumviro kiza kumuvamwo, kandi niyavuga uzava bose ngo ico kintu nico tohakorera kabisa. Ni ijisho rya gatatu is always saying what is better. Imana idufashe cyane gose. Hallelujah, 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 hallelujah. When your third eye is opened, you will know ukuzobana n'abantu. Umuntu wese atazi kubana n'abantu arabisha amaso mubiri. Ari igihe ejobundi namye ndaba akantu numva umutipe ariko aravuga ngo bakobwa twandikira bakatubaza ngo nimero yanje wayikuye, none carte simu wayiguriye iki? Wayiguriye iki? Imana idufashe cyane gose. Iyo umukobwa ijisho rya gatatu ritaruguruka, mumbabarire ndabivuga uko nagomba kubivuga. Imana idufashe cyane gose. It feels like minjo mie, utaniambia nini? Urankangisha iki? Uri iki? Urinde? Kandi nawe yaja kuraba ku ruhande agasanga ntacari, nta n'uwariwe. Ariko kubera ko amaso araba ay'umubiri, ntabwo abona ko akeneye abantu mu buzima. Umuntu afise arabisha amaso y'umubiri gusa, ntago agira ubwenge bwo gucunguza. Ashire ku munzane arabe, avuga ni I need people in my life. Ndakeneye abantu mu buzima bwanje. Narababwiye ngo naho wobigenza gute, naho Imana yo kubwira ngo ndamanutse nk'umuravyo nje kukugirira neza, muri iki gihe turimo nta manu zigikoragurika. Imana ikoresha abantu. Menya neza kubana n'abantu, menya neza no kwitwara ku bantu. Umuntu agukora ikintu cyiza, menya kuvuga merci. Umuntu akwitayeho, menya gutanga, give back that care. The person who is caring about you. Reka kumva yuko you are too much, you are something else kubera ko bakwitayeho. Ntacurico n'ubuntu bw'Imana Imana yakugiriye kugira ngo bakwiteho, kubera ariyo benshi bameze nkawe batitaweho. You are not anything. Nta kindi kintu cyahataruri. It's just the moment. Imana yugura igihe cyo kwitabwaho. Okay, care about that and matter. Biha agaciro, give that value. Your eyes must be opened. Ijisho ryawe yuguruke. Hari abantu umuntu afasha ariko kamenga ubufasha ariko arabahereza buriko bupfa ubusa, umenga nta na kimwe ariko arakora. Amaso yawe ntaruguruka. Umunsi ubwo bufasha ariko araguha yabuhaye abandi ukabura, niwe uzobona yuko ijisho ryawe rya gatatu ryugurutse. Ucutangura kubona ko buriya bufasha wari ubukeneye. Hanyuma utangura kuvuga ngo iyo menya. Don't. Umuntu yakugiriye favor, yagufasha ukuboko, agupresence mu kazi, aragushize mu kazi, and then ushaka kuduza ibitugu kumusumba. Be humble. Imana idufashe cyane gose. Hallelujah.
umuntu yagufashe ukuboko akudugije mu buryo bw'imhemu, because you begin or you start to prophesy, ukavugishwa ugasanga nibyo, you feel you are something else. No, be humble. Ca bugufi. Umunsi wahuye n'imbobani ukabura inyishu y'ibibazo, uzovuga ni uriya muvyeyi nari ndamukeneye mu buzima bwanje, iyo aza kuba ngaha yari kuba manuye iki, nari kumenya ukuntu ndakivamwo. Ca bugufi umenye uko ukoresha amaso yawe. Amaso y'umubiri areke kuguhenda, ureke kuraba parase yawe, ureke kuraba uburebure, inzobe n'ibindi n'amashuri wize, nivyo birakugirira umumaro, ariko igihe cyose udakoresheje neza ijisho ryawe rya gatatu, wamuhura na ca kintu bita iyo menya. Iyo menya iza mu nyuma, niko bama bavuga Abarundi. Mugabo bisigura ngo wakoresheje amaso y'umubiri, ijisho ryawe ry'imhemu ryari ryugaye. Imana idufashe cyane gose. Haleluya. Imana iguhaye umusheri, mufate neza. Take care. Don't reka kumufata nabi. Hano hari abana b'abakobwa bariko barabasengera, Mana muzane. They are calling. Then God is blessing you. Imana yamuguhezageje, uramumuhaye, unamublock iminsi 3 wamublock. Iminsi 3 wamublock, iminsi 4 naguza abandi bana bari ku musozi hariya bafite n'inyenyeri ziriko zirabakwega, abandi bariko barashiraho ibivutu bituma babakwega basi. And then ukacumubloka, ubu muhaye nawogira gute? Ni nko kumva mwijoro umuntu ariko araza yiruka avuga ni nyugururira, imbwa ziri inyuma yiwe n'intambwe n'ibikoko, agomba gushikira ukacumwugarana. Urumva igica gikurikira ziramujya. Imana araguhaye umugabo, take care about that man. Nakora ibikosa n'ibifuti ibyihanganire. Imana yamuguhaye, niyagenda uzosigara uvuga ni Imana basi nawe yantwikagura amakofi, hari ikintu kimwe yaramariye. Yes, ijisho ryawe rya gatatu rimaze kuguruka, niho uzobona ko wari umukeneye. Imana yaguhaye umugore. Abagore aho muri mwese mwikomera amashi. Abagore atamugore hari nta buzima bwobaho cyane gose. Muri nzira y'umugambi w'Imana hakwisi, abaprofete bakomeye baciye muri mwebwe, abaperezida bakomeye iyo mutabaho ntibari kubaho, abakomeye bose muri nzira y'umugambi w'Imana hakwisi. Narinzi ko mutera haleluya. Yes, you are a very great person. Uri umuntu akomeye cyane. You are the way of great things on this earth. Muri nzira y'ibintu bikomeye hakwisi, nico gituma mufite imbaraga nyinshi cyane. You are so powerful. Ikibazo nuko Satani agoma abatera kwikengera no kwisuzugura. Umuntu abagore banse ntawe uzamukunda, umuntu abakobwa bose bashibuye hariya nta muntu numwe. Icyamudugije amapeti Dawidi nuko abagore bose bagumye bavuga ni Dawidi arisha umuzimu. Sawuli yarakoze ariko Dawidi aramanguye. Haleluya. Iyo bivuga abagabo usanga nta cyari kuba, ariko abagore honyine baguhagurukiye kukuvuga wonda uri koruye. Imana ihabwa icubahiro cyane. Women ariko bahagurutse kugutera amashugwe, nawe utabushoboye utangura kumva ko ushoboye. Nicyo gituma abagabo naho mwihagarara ko buriya nta kintu gitera ingufu abagabo umugore. Iyo mubwiye ni honey you can do it, just okay, be courageous, come on, umugabo acavuga nabonye akavideo kamwe
umutipe umwe yararindiye bisi ahantu, arindiye bisi kwiza kumutora, acabona aka message ka sheri waramwandikira ambwira nti wherever as you're waiting on the bus, urindiriye bus, wibuke yuko ndagukunda kandi wibuke kuri umuntu akomeye cyane ushobora gukora ibintu bikomeye, ugende mu kazi Imana iguhezagire mu byo ugiyemo. Umugabo aca ese yumva imbaraga. Haleluya. Ese yumva imbaraga zidasanzwe. Mugabo ari umugabo cyovuga ni freshman. When is a woman who is telling you that? Uchaumva ikintu bitwa electricity going inside you. Umuyaga nkuba ucukwiragira mu mitsi no mu nyama no mu bwonko. So you are powerful. Imana yabahaye ubushobozi, Imana barinde kwikengera mu izina rya Yesu. Icyo gituma nimba ufite umusheri mwankuhaje, nimba ufite umugabo encourage, that's your work. Apana kwa geno amajambo igihombo zo buri kuramuca intege, umaze kumubwira icyo cyumubwira ariko wibuke yuko hari akanaka. Okay, akambere wahereye ko is a motivation. It is good. Hanyuma icyakabiri, you have to open your third eye. Mbere yuko bimera nabi, ugurura ijisho ryawe rya gatatu. Abagabo bari ngaha murabizi uko bimera. You know, iyo umugore wawe ari ku ruhande rwawe akakubwira nti uzawumva naho famille yose yoguta ariko umugore wawe mukaguma mwumvikana. Imana idufashe cyane. None nta bagabo usibye ngaha anye, hari abantu usanga bafite relatives ziri close cyane, bamenyanira ibintu byose byo mu miryango, ariko hari abandi usanga batitaye ku kintu na kimwe cyo mu miryango, ugasanga ubuzima bwabo ni him and his wife, we n'umugore wiwe gusa, akaba ari bwo buzima bwabo, nothing about family again. But those people iyo babayeho badashigikiranye ngo baterane intege, ubuzima buranga. So nimba Imana yaguhamagaye ikagutoranya, menya gukoresha ijisho ryawe rya gatatu. Raba umuntu uvuga ni uyu muntu namubonye kari umuntu w'umumaro, sindamurekura araza kumbera umumaro. Apana kumana n'umuntu iyo minsi yose ukumusamaye, iyo minsi yose ukumuyitakaza, igihe cyo gutandukana kigeze ucubona ko hari ibyo wari ufise gukora kuri we, ucubona ko hari byinshi wari kumukurako, warahombye cyane gose. Ndashima Imana ko yuguriye ijisho rya Eliya hakiri kare, Elisa ataratandukana nawe, agamureka maze Imana yuguriye ijisho rya Elisa, Eliya ataratandukana nawe. Imana idufashe cyane gose. Amen. Ejo mwijoro hari umuntu namye nandikira ndamwira ndashima Imana kitampamagaye maze gusaza, nari kubabara cyane, nari kuraba imyaka natakaje mu bujene, nkaraba imyaka yose yaheze, nari kubabara, I would cry. Ariko navuga na thank God ko yuguriye ijisho ryanje hakiri kare, nkabona Nitezuwera, I'm called for this. Iki nico nahamagariwe hano ku isi, narungitswe mvuye mu ijoro nje kugira ngo shingiri nahe Kristo. Muhora baboswe iminyororo y'umwasatani. I was thanking Lord, oh my God, thank you for calling me Ari. Warakoze cyane. So imagine Imana irikira guhamagara, uricara umukobwa ijisho ryawe riracugaye, ushaka kuzokorera Imana ni waronka umugabo, nta makuru ufite, uze wicarane n'abadamu muvugane neza, bazokushingira intahe. Imana idufashe cyane gose. Ntagi ufise, your time is now. Mwongereza aciye umugani aravuga ni there is no time like the presence. Nta mwanya dufise nka present, umwanya ufise ni iyi present. Okay, reka ninjire mu by'impemu rero. Ijisho rya gatatu niryo rivugana n'Imana. Is the eye which connect with the Lord. Today ndiko ndasenga, byangoye cyane no kugira ngo ndonke energy yo kuza ngaha.
I took time to pray. Ku munsi wa kabiri guca ari kwa gatatu ko narafukamye ndafukama naguma ndaba isaha mbona isaha iraheze, isaha n'inusu iraheze, mbona umwanya uragiye cyangwa se isura kuraba isaha, bandanya mfukamye. I felt my third eye was opened. Numva ubushobozi buremereye. All of my flesh was full of power. Umubiri wanje wose wuzura ubushobozi bw'Imana. And then Imana irambwira ngo genda ubwire abantu turi mu minsi mibi. As long as I'm living, as long as I'm His will, kizimani mu bugome bwiwe tatini natanahura. I don't care. Mama wanje natanahura. I don't care. Abafideni batanahura. I don't care. I just don't care. Ariko kiziba Imana ntahura. Icari kuba kibi nuko nari kuba ndi mu nzira mbi, niko nari kuba ndiko ndahemuka, ariko si niko ndahemuka, ariko niko ndasengeye ampamagaye, ariko nta ngeso mbifise. Icahabaye bivanye n'amakuru bafise, icahabaye bivanye n'aho barerewe, icahabaye bivanye n'ikuntu bameze, vyatumye batantahura kuko umuhamagaro Kristo yampaye. Ariko Kristo yasavye ngo icabaye ku giti cumi ikiti kibisi naco. Oh, you don't need to be understood by everybody. Ntago bise gutahurwa n'abantu bose. Wa mukobwa we ni warondera kugumutahurwa no kwemerwa n'abantu bose, bizogukura mu muhamagaro wawe. Sheri wawe kubera ko yumva ko utahuza sheri wawe gusumba ko utahuza Imana, inyuma y'uru rupfu azoca gushira amapama mu matwi hagihera isaha imwe yonyene avuge ngo nagukunda, ariko yo rest in peace, rigira uburuhukiro bwo mu mahoro. Amahoro ya hehe ko washatse kunezereza umusheri wawe ariko kababaza Kristo abanye nawe igihe gitoya, ariko Kristo nawe was his turn, niwe yarashikiriwe. Don't lose your holiness because of your relationships. Don't ntutakaze ubuntu bw'Imana kubwo gushaka kunezereza abantu. Don't compromise your faith. Don't compromise your value. Reka kwisanisha no kwihakana valere yawe. You are called by God. You are loved by Him. Stand on His side. Biravuga ngo niwagira isoni zo kumpamya imbere y'abantu, nanje nzogira isoni kuguhamya mbere y'intebe ya Data. Abakobwa bariko baraheba agakiza ngo ashaka kujana n'umugabo. Why? Umuntu atemeye kugusanga muri Kristo Yesu kandi wamuronkeyemo ubuzima wari ugiye gupfa. We ni wibuka ko wari upfuye cyagihe iyo hataba Imana yagutabaye ko wari upfuye. Uri kuraheba Kristo Yesu kubera uyo muntu mumenyanye mu misi ngahe mu meza nga. You joking with this life. You're compromising your faith. Abandi muri accident abandi barapfuye urasigara, you was there. Muri famille yiwanyu baraheze, you are still alive. Hadi mushaka guhindura. What kind of this generation we are in? Abantu kubera kibi bagira vuba. Why people do we forget Ari? Akakanyuri bagiye ibintu Imana yagukoreye. Akakanyuri bagiye ko asma yaheze yamaze abo mujyangi wanyu ategerezwa kubera kumazi. Akakanyuri bagiye Imana igene yakuzuye, Satani arikarugara ijisho ryawe rya gatatu kubera ivyo uri kurabona. No, wake up, wake your eyes, come out of your dreams. Don't compromise. No, reka gushaka kunezereza abantu. Reka gushaka kunezereza abantu ntabwo urabamenya. Umunsi bari uri kurashaka kunezereza bahindukije imigongo bakakwirengagiza, uzogaruka ku Mana bitagishoboka. Ivuge ngo no, I don't care, waranyirengagije naje ndakwirengagije.
ariko iyi Mana ni wayihanga amaso abantu izobahindukiza bakurabe. How comes mu bantu bari bagikekeranya we ntwari ukwiye kubamwo, mu bantu bari bakwiye gukekeranya ku Imana iriho, ku Imana ikora ntiwari ukwiye kubamwo. Yarakuzuye ukava mu bapfuye, wari uri kuraharura iminsi, wa munsi wabyutse imisonga yuzuye mu nda, utanguye guharura amasaha yo kubaho, Imana igakora abaganga byari byabananiye, ingwara wagwaye abantu batari gushobora, you supposed not to be alive, Imana itari kuguhuza n'umukozi w'Imana, wategerezwa kuba uri mumva, inyo zaraheze, amagufa ari yasigaye, ariko Imana perepo yarahagaze iravuga ngo no. Kubera ko Satani yugaye amaso y'imhemu y'abantu, abantu baguma babona ibibazo gusa, amaso yabo abona ingorane zonyine, babona ego reka norohe kugira ngo aze kuntwara nkora ibyaha ngende ukunuku kugira ngo ntampebe, nintabikora aca mpeba, mureka agende, ntabwo yari iwawe, he was not yours. Niki cyo dutandukanya n'ubuntu bw'Imana? Who is that person? Kazopfa kava mu mubiri akagenda, ariko inyuma y'ubuzima wibuke ko hariho ubundi buzima, inyuma y'ibyo uri kuravuga, inyuma y'ibyo uri kurakora. No, there is another life. We are surviving for this for a short time here, but there is another time above here. Your mother, mama wakubereye inzitizi yo gusenga, ntabwo ndiko ndashaka kuguteranya n'umuryango, mureke okay, mama ntiyanahuye, I don't care, ariko natanahuye ndamenya ubwenge, kubera ko ijisho rya gatatu ryugurutse rizana ikintu bitwa wisdom y'Imana, ingabire y'ubwenge iruguruka, ukamenya uko usenga, ukamenya uko ukorana, ukamenya uko ukorana, ibihe bibaye bibi urushirize gukorana, ibihe bibaye bibi wocu uhagarika gusenga. Nta soni. Your eyes are not yet opened. Ngo ya tumaranye imyaka myinshi ntitwovana, okay, muzojane no mu ruvu. God is calling you. Imana ikiraguhamagara ukanka gutandukana n'uriya muntu ngo you have been living for a long time. Imana ikiraguhamagara, Imana ikiraguhereza umuhamagaro, Imana ikirakubwira ibyo ukora, Imana ikirakwereka where you supposed to be, Imana ikirakwereka aho wategerezwa kuba. Wasting your time ngo no sinomubabaza, okay, reka kumubabaza, it's okay. Ariko nibagera imbere y'intebe y'Imana ikavuga ngo mva mu maso, uwamukora ibizira sinigeze ndakumenya, niho uzokumva ko utari ukwiye kubabaza uriya muntu. Ukavuga ngo Mana ko nasengera abagore bagakira, nkimuri mwe mbizi gahunga. Let your eye be opened. Ijisho ryawe rya gatatu ryuguruka ubone igikwiriye gukogwa. Eyes have to be opened. Menye yuko imibabaro y'iki gihe itogereranywa n'ubwiza tuzoishurirwa. Okay, sheri warekabwira no, okay honey, drink on wine, drink on beer, it's okay. Utegezwa kuba nk'abandi bantu, umva ko uzoba umuntu ari kutanguye kwicafuza no kwifata nabi. Am I not a person? Ariko ntago ndi umuntu. Filled with, I'm drunk by the wine of the Holy Spirit. Instead of drinking and sniffing drugs, sniff spirits. Mugishingo cyo kunywa urumogi, nywa mhemu yera, you will get drunk. Uzoborerwa mhemu yera aza guteleportinga, wisanga mu bindi birere, unezererwa umunezero utagira hangover, utagira gasibe. Yeah. Do you see how I'm smart? I'm a nice guy, and I know I'm nice. I don't want anyone to prove it. Imana idufashe cyane gose. Ndazikomeze neza, nta nubwo nkeneye ko umuntu abimbwira. I know I'm filled with the spirits. Nuzuye mhemu yera. When the Holy Spirit visits me, I say, God, the Holy Spirit, thank you. I sniff on the presence of the Holy Spirit, and then I telepause. My eyes be
opened. Mukuba mu gishingo c'abanywera umugi babona ibitariho, jewe nanyweye mpemu yera, ce ntangura kubona visions za mpemu yera. My eyes are open. Hallelujah. I begin to walk in the realms of the glory of God. Why are you killing yourself? There is a joy. There is a certain joy. Oh, do you know why? Paulo yahura n'amageragezwa kabwa ngo vyose bifatanyiriza hamwe kutuzanira ivyiza. That man was drunk. Yari yarabonewe mpemu yera, baramukubita kabwa thank you, urakoze mpemu yera ko ngeragejwe ni mu gikorwa cawe. Bamututse abuze icyajya, bamukubise. He was drunk. You cannot live like that when you are not drunk. Ntabwo ushobora kuba mu bwo buzima bwo kwitwa umu eliminati, bwo kwitwa ukoreshwa na satani ngo ubandanye uhimbaza Imana utaborewe mpemu yera. When you are drunk, you say, what are you talking about? Nibiri kuri kuravuga, I'm drunk, I'm not allowed. Mpemu w'Imana yarantwaye. Hallelujah. Hey, you're trying to tell me how bad I am? Oh, akaboregwe naborewe ka mpemu yera kanyereka ibindi bitandukanye n'ivyo uri kuravuga. The problem, your eye is not opened. Uyu mugoroba ijisho ryawe rigomba kugoroka. Okay, we want to pray. Tugomba gusenga. Imana yahambwiye ngo kibanza. Imana igomba igenderera abantu ku rugero rudasanzwe. Mama wawe yagututse, snip Holy Spirit, fata kotsi ka mpemu yera, you become another thing else. Nta kimusubira kumbara gutuka. Mama na mahoro meze neza, uramutse neza. It's okay, you don't care, you are drunk. Waborewe mpemu yera. Imana ibahereze ku kotsi ka mpemu yera. Umunywara umogi naho mukubita azovyumva ruheze. Ruheze. Umutuzi ukamubwira ni uriki abona kuri kumwe. Agiye habari gatoya abona ko hana ari hatoya, aguma sunika. Yes, that's why urabona urugerageza ukabona ni runini mugabo kubera mpemu yera wamuborewe. Wa musozi uri giki wewe imbere y'Uwiteka, imbere yaje urahinduka ikibaya. You are drunk. Ntibishobora gukora utaborewe mpemu yera. Yes, gen utambuke hejuru y'ibiyaga utaborewe mpemu yera. How? Uze kwishurana utaborewe mpemu yera. Don't run for the ministry. Reka kwirukira mu bikorwa by'Imana utaraborerwa mpemu yera, uzohura n'amaksida menshi yo mu buryo bw'impemu. Kwera kubonye we are praying for people. Abantu bariko barabohoka. Oh, man of God, I just want to be like you. I want to do it like how you do it. First take on the smoke of the Holy Spirit. Banza wakire kuri mpemu yera. Ube drunk. Bazokubwira you look the same. Oh, Imana ihabwa icubahiro cyane. Bazokubwira you guy, nta bintu uzi urukurakora, uri iki. Ugume wibandanyiriza urugendo. Bakubwira ni herabe, you just go. Eliya yari yaranyweye, yara smokings kuri mpemu yera, yuzuye mpemu y'Imana. Baramubwiye nterabe, so wawe yara ntago gukunda, wibaza kuri iki. I just don't care what are you talking about. Ndiyo ndazi ico ndiko ndarondera. Ijisho ryanje rya gatatu ryarugurutse. Your eye must be opened in the name of Jesus. Bariko bagusanga inbox bakwandikira raba ivyo bintu byawe byo gusenga bimeze uku uriya muntu bimeze uku. Igituma ugumukekiranya ntabwo urafataho kuri mpemu yera. When you ijisho ryawe rya gatatu ryugurutse ukamwa no kuri mpemu yera, you will say leave me. Nimba narapfuye mu ndeke mfe, I just don't care.
kibi, as long as ntari mu byaha, as long as mwe yarashingira intaye mu mutima. I don't need your words. Imana idufashe cyane. So we want to pray. Iri jambo ni rinini ariko rivuga umwanya muremure, ariko reka dufate umwanya gusenga. Muganabi, don't compromise your value. Abakobwa benshi bariko baratakaza agakiza, abasore bariko baratakaza agakiza kubera ibihani. One day I have one of my spiritual son. Ntitwari duheretse kuvugana, ndamwandikira ndamubwira niba maso, ndabona inzoka nini yacana iruhande rwawe. Arambwira ni my father, what do you mean? Ndamubwira ni you are compromising. Uriko urihakana, uriko urashaka kunezereza uriya muntu kubw'izindi nyungu, ariko ugiye gutakaza ubwiza bw'Imana mu buzima bwawe. He cried. Ararira avuga ni my father, that's true. Ariko ndumva ko ndiko ndahindura ivyumviro vyanje. Nashaka kwigira uwo ntari we, nashaka kuba uwo ntari we, nariko ndoroha. Uri umukozi w'Imana, uri umuntu Imana yatoranyije, yahamagaye. Reka ngarukiriza. How umuntu agukura mu gakiza? How umuntu atazi ibya mwemu, atazi iby'ijuru, atazi iby'imwemu, doesn't know about anything. Aza kukubwira ngo heba gusenga, ukabiheba. You leave. Imana ikugirira ubuntu. So the third eye, uyu munsi Imana igomba yugurura amaso y'abantu to see visions. Isengesho tugomba gusenga uyu munsi riri different. Hari abantu amaso yabo yugurutse kubera umwanya wari muto. Sinavuze ku gihande kiri demonic. Bibiliya iravuga muri Yoeli igice cyaho cya 2 ku murongo wa 28 like that. Haravuga ngo mu bihe bya nyuma I will pull out my spirit upon all flesh. Zosuka mhemu wanje kuba ari n'umubiri wose. Nagiye mwiyerekwa mbona the devil is pouring out his millions of spirits. Mbona rikararekura ama miliyoni y'imhemu zihumaye ku buzima bw'abantu, kandi amaso yabo ariko araba confronted ni guhangana. Donc gutumberana n'umuntu ukamuhanga amaso like this. So the third eye, amaso yabo gatatu ariko ara confrontinga izo mhemu bizikabinjira. Reka ndababwira, murazi gituma iyo turiko turirukana imhemu mbi cyane cyane imhemu zo mu mazi zivuga ngo ama queen, imhemu yo mu mazi, marine spirits. Hari abantu nabonye bakunda kuraba ama seasons, amaseri yabijya bintu abajya abantu hejuru baba ari abantu, hasi ari amafi. Ziya nizo mhemu zo mu mazi. Sirene, right? Sirene. So ugasanga yaryohewe ijoro ryose araye kuri saison episode. Murazi ziriya mhemu, do you know? Murazi ziriya mhemu influence zigira mu isi y'umwijima. Ariko umubwiye gufata iminota 10 asenge, cannot. Ariko season ngo iragiye, ngo irarize. Satana rikarazana their technology agapossessinga ubuzima bw'abantu. So igituma bariya baba abakwini, iyo amaze kwica ubuzima bw'abantu benshi cyane hano ku isi, kubera ko imhemu z'abagabo, those marine spirits ariko zingabo, hejuru ari umugabo, hasi ari ifi n'inkeya mu isi y'amazi. So inyinshi ziba zihari n'abashefu. Noneho bariya abagore bo mu mazi, those bariya bafite ishusho y'abagore, bobo ni benshi cyane. There are millions ni benshi, amamiliyari n'amamiliyari menshi cyane gose mu isi y'umwijima. Kandi nimubwira ngo ziba mu biyaga gusa, mu nzuzi zibayo. Ngira ndababwira ubundi buryo bwo zandukira kandi abantu batazi. So iyo rero imaze kugenda
yarishe ubuzima bw'abantu benshi, abakobwa benshi, ama destinies menshi yarayamize. Hano abantu benshi intumbero zabo, destinies zabo zarapfuye, ugatangara warategura ama destiny ugasanga nta nimwe bigeze ushirako. You are under attack of that marine spirits. Noneho imaze kwica ubuzima bw'abantu benshi, iyo isubiye hariya bayihereza baca agashimwe bamuha kugira ngo yitwe umuqueen, kugira ngo yitwe malikia cyangwa se umwamikazi. Baca bamuhereza kurongogwa n'impwemu y'ingabo muri bijya aya. Twebwe iyo tuvyita impwemu, mugabo bo biyo baba is a big n'ubwami, is a kingdom, is a reality. Ni mu buryo bugaragara where they are, they appear, baragara. Igituma abadayimoni baguconfrontinga cyane bakakunaniza, your eyes are not open to see them, ariko amaso yawe niyuguruka ukababona. When you false spirits, I command you, leave. And then imaze kugerayo bagaca bayishingira ikaciba a queen. So nayo isigara ituma. Ariko rero iyo yigereye mu mubiri w'umuntu, ikinjira mu buzima bw'umuntu, ititangura igikorwa cyo kuvyara. Hano hari abantu benshi bafise abana amagi, abana benshi mu bitereko vyabo, abakobwa benshi bafise abana benshi mu bitereko vyabo zizi mpemu zo mu mazi. You always have pain. Nta mukungu n'umwe wigera ushaka, wumva ushaka ufite ubushakanye iminsi yose bwo gusambana. You always on fire, your body is burning, kubera ko wumva umubiri wawe uri kuragusaba ibintu byinshi cyane. Eggs are here, amagi menshi urayatwaye. Your ovumes are calling the eggs of those spirits. Noneho zimaze kuza, those queens ije yo ntago isubira ko kwandukira mu buryo bwa rapport sexuel cyangwa se ibindi mu biyaga no mu bindi. No, hano hari abantu benshi bazanduriye iyo bagiye kuvoma. No, I can see them aho bagiye kuvoma mu nzuzi wabo kera, mu nzuzi, just mu nzuzi, mu masoko. They picked them, baraziterura. So noneho zirana n'umuntu afite inyenyeri, aya noneho zikazirana n'umukobwa mwiza. When you are beautiful, namageragezwa nayo, they run after you back. Uzorabe majority y'abakobwa benshi beza nibo bigira nabi, nibo bifata nabi, nibo babyarira iwabo, nibo baba basambanye, nibo baba maraya. Kubera iki? They are possessed with their marine spirit. Kubera kirazi nyaza mu mukobwa mubi nta musaruro iza kugira, ija mu mukobwa mwiza kugira ngo ize kumukoresha ibyishaka byose. Noneho abakobwa nabi nabo babi mu buryo bwa apparence. Murabizi abantu bose ntago basa mu bwiza, ariko twese twari mu mishusho y'Imana. Imana dufashe cyane. Aho utigirishije hari umuntu ugera kukavuganisha naho nigenje uyu muntu kacukomezaho. Imana dufashe cyane gose. Hallelujah. Okay, abakobwa bafise apparence isa nk'itameze neza, irazi kabihebuza ikababwira ni noneho wari ufite ukwihebura kubera ishusho yawe babona mu kiyo, nayo ikacivyonga migatezamo. Uragenda ukihebura kamuvuga ni wabandi nta muntu n'umwe yonkunda hano ku isi. Baca bicwa n'ikintu bitwa masturbation for the rest of their life. Imana dufashe cyane gose. Amen, amen. Ndabizi bariko baranyumva, they are here, baringa, they are hearing me. Imana dufashe cyane gose. So pay attention. Wa mugore we waguma ubona umugabo akantu kose, telefone nayisize hano imanitse kubera iki yamanuye. Warinjiwe mu rugo, marine spirit they are there. Uri umugore zikwataza umugabo wawe nta kantu muhurizako. Umugore mwabanye ari mwiza utangura kumubona ukabona izuru ryarahengamye, kandi ubwa mbere mukibana ryari rigorotse ukavuga ugatangura kumva utakimukunda. Ntago ari we, kujya nyene wamutwaye niko yari ameze kandi ni mwiza, ariko wewe imwe muzakubosha nisubira kubona bwa bwiza. Tangura kubona igisusu kiri hejuru kandi cyahora hasi, canke cyari hasi ugasanga caduze. When you are possessed, ntusubira kubona ibyiza. Iyo umuntu aboshwe ibintu byose abona ko ari bibi, ariko iyo umuntu yuzuye ubwiza bw'Imana,
ni defo ubona ari akantu keza, aka kadefo karakubereye, na defo irakubera kubera ubwiza bw'Imana. Imana dufashe cyane. Nawe ufise amenyo abiri asohoka utayafuka ubwo buvuwe tuko umuntu ayabonye amugana mbega umuntu afite amenyo meza, this person is nice. Yes, hallelujah. Abahungu ndabeshera ati iyo mubabonye ntimubabona ari beza kubera ubwiza bw'Imana. Akirameramana arabizi. Imana idufashe cyane gose. Amen. Abakobwa bano mu rushengero iyo babonye ntibabona ari beza kubera buzuye ubwiza bw'Imana. You are beautiful, you are amazing. So we want to pray. Amaso y'imhemu y'abantu agomba yuguruke. Tugomba dukubita imhemu mbi zose zabaye confronted. Hallelujah. Sinari nababwiye ukuntu abantu bazandura. Iyo umukwini rero yaje mu mubiri w'umuntu birahagije kukuraba uko imhemu yiwe ikinjira muri wewe. Kukuraba vyonyene ashobora kumara nk'umunsi yandukije abantu 100. Donc yazungurutse nko muri centre ville canke ahandi hantu ashobora kumara umunsi umwe wenyene yandukije nk'abantu 100. That like 100 person abahaye iyo mhemu mbi. That's queen. Izo mhemu aziguma zivyara ugasanga irikira ba developer twatwanaguma vyara because the queen is always giving birth. Hari ikuzima ari kumwe n'ikigabo is always giving birth. So akagu confronting. Ari amaso mbona ngacavuga na amaso ari possessed. Nkiyabona vyonyene. Imana dufashe cyane gose. You have to be prayerful. Musenge cyane. Hari umukobwa zo kuraba uwo munsi mwijoro ibara rikararira kugwana. Gatangura kubona ivyo utahora ubona kubera ko yakuravye. Hari umuhungu zo barakoze ibintu by'abanyanga kuravye vyonyene just for looking at you. Nico gituma nabwiye ni Satani arikarungika amamiliyoni n'amamiliyoni y'ingabo ziwe z'abadayimoni ngaha kwisi kwica ubuzima bw'abantu. Ariko abasenzi turaryamye turahumirije turi mu makritike turi mu bintu bitagira umumaro ngo ujya n'uw'Imana ujya suw'Imana ujya koreshwa n'Imana ujya koreshwa na Satani. We are wasting our time. Muge Satani ariko ari developa. Uzura bindirimbo zifise amamiliyari y'ama-views ntago zihimbaza Kristo Yesu, ntago zivuga gukomera kw'izina ry'ubwami wacu Yesu Kristo. Ariko Christians we are here, uriya nyafise ibisuko, uriya ntabyo afise yisize iki, uriya ntaco yisize. We are just losing time. Satani atuma abantu baba distracted. Wake up, zuka, ubura amaso yawe, korera ubwami bw'Imana hakibona. Gwana mwisi mwe mubigikunda kugwana, muhaguruke.